ubu rero urabona yuko hagiyeho inguvu nazo ntibafise ibyo bafungura bakubiswe. Namye ndaba amakuru nshimire yuko bujya abantu bakangutse cyane. Unye urabona ko n'abanyekongo urugamba ruriko rubera muri Kongo ururaba ikibirira arakarubigeze kumbwira ngo umugabo nguramwirukangana mugekeki ukamumara ubwoba wirukankana umugabo akari kera ukamumara ubwoba. Abanyekongo baheze ubwoba bariko baragwana ku gihugu cyabo. Noneho igitangaje mu myaka iheze amakuru y'ibibera Kongo abantu benshi bayaronka ku mbuga ngurukana bumenyi zo mu Rwanda. Uyu mujama ameze nk'umuntu yobaje kubakura amata ku munwa. Kuko urumva yuko Donald Trump uko yabikoze muri hagati ya ntuzenye ya Israel na Libani, uko byagenze hagati y'Uburusiya na Ukraine, ashaka ko ariko bimera no mu Rwanda na Kongo. Buri muntu amenye ukuntu agera umupaka wiwe apana kwinjira mu bihugu by'abandi. Turabaramukije cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi. Turabahaye mwaramutse namwiriwe, biravana umwe wese naho aherereye. So my name is Liam Promoter behind the camera. Wowe utaragira subscribe tuguma tuyibutsa ubandanye mugira subscribe, like, share, comment kugira ngo ibintu bibandanye kumera neza mudufata mu mugongo. Today ndi kumwe na Abdul Wimana kwa kundi nyene musasanguzi wanyu. Tutarandiriye reka tumwakire agenda baramutsa twinjire no mu kiganiro. Karibu cyane bwana Abdul. Murakoze Liam Promoter. Ndabashimiye kandi ndashimiye n'ababandanya bakurikirana ibiganiro tubashikiriza, n'abashima ubusesenguzi dukora muri ibi bintu turiko turagira. Na cyane yuko iyo bujya uri kurakora ibintu abantu bakakwereka yuko muri kumwe biba ari ibintu biryoshye cyane. Ndabashimire rero, ariko ndasaba n'abandi benshi kugira subscribe, like na share. Ni share partage. Ego tukabandanya dukora nkuko nabibabwiye, kandi ntituriko turota duhagarika. Ibi bintu turimo turabikora mpaka kabisa, mpaka kiereweke. Ma message mu message yo kukwibasira kukwibasira gukeza ibyo bintu ne muri rusango bimanaginga gute? Oya urumva zijya message ntizishobora kubura, kubera yuko bujya baravuga ngo uteye ibuye mu mbwa ikibweje bujya nico iryo buye riba ryatabiye. Rero hajya bajya badutuka usanga baba bakozwe ko n'ibinye tuba ariko je nibaza kata muntu turengera ni hamwe nyene. Oya kubisanzwe twebwe ibintu dukora birimo kwiyubaha no kwiyubara, ntawe turengera karimbi. Nuko nyene urazi ukuri kurababaza. Ukuri rimwe na rimwe kurababaza. Iyo umuntu rero avuze ukuri, hari igihe abo avuze uko kuri kwaraba, hari igihe kubababaza, ariko no kwihangana no kuza barihangana. Ariko bwana Abdul, je nkundira ndakubaze, ariko commentaire je maze iminsi niyumvira ko nkabura ati nibi bintu nibiki ngo ingenga bitekerezo ngo ufise ngo ingenga bitekerezo mbo sinzi ko ari gutahura nabi. Je ndashaka iyo none umuntu udahuza n'umuntu cyangwa udahuza ide yiwe ucugira ingenga bitekerezo. Uramura mbona ati uvuze umuhutu ukavuga ko umuhutu ari umuntu nk'abandi. Mu Rwanda ubaye ugira ingenga bitekerezo. Urabona ikibazo cyo mu Rwanda narakikubwiye, bujya abanyarwanda bafashe genocide ukutariko. Genocide yarabaye turabyemera, abatutsi barishwe. Mugabo ikintu kibabaje nuko bujya mu bintu byabaye mu Rwanda
hariho abahutu batari babishigikiye sibyo kandi bakoze ibishoboka byose wanashaka jewe hariho umuntu numvise mu Rwanda binazwi yarokoye abatutsi bashika nko ku 300 urumva gufasha abantu muri ubwo buryo urumva yuko uba wakoze hariho rero abandi babigerageje mugabo bikarangira abatutsi bakingiye bapfuye ariko nabo bahutu babakingira bapfuye bakasiga ubuzima rero iyo ushatse kuvuga yuko nabo bahutu bapfuye bariko bakingira abatutsi bagapfana nabo muri genocide ushatse kuvuga yuko nabo bakwiye kwibuka ubupfobeje genocide bisigura rero yuko ari ukwibuka ku ruhande rumwe kandi hariho ibyo bintu byo bitarakozwe na bose ni nka kijyanye bita interahamwe interahamwe nibaza yuko zari zo mu mugambwe witwa MRND wa Habyarimana ariko hariho abahutu batari muri MRND bari muri ntuzenye muri AP nimba ari APR namba ari MDR power sinzi nibiki mugabo bose ubu unye babita interahamwe nawe nkuko turiko turavuga nkuko kugira abantu batahura ibintu nimba ari byo hinduka babihindure baca batwita interahamwe ariko jewe ntaco bimbwiye kuko jewe ndazi yuko ibiganza vyanje birera nta muntu ndavusha amaraso nta muntu wagiriye nabi nta muntu nagiriye nabi kandi nubo ntawe ndiko ndagirira nabi uretse ivyiyumviro bipindamiye by'abantu bamwe baba bashaka ngo ico bipfuza aba arico kije imbere kabone naho cyo bakibabaza abandi abo rero ndababangamiye ntaco jewe bintwa ariko aho nyene je guma ndakwibariza umuntu atemera ko abandi kubundi bwoko bwa bwarishwe none buryo umuntu wewe ntitwomugira kamakinga ko we bafise ingenga bitekerezo nawe nyene oya rega niyo ningenga bitekerezo ya genocide we kuba umuntu yarishwe mugabo ukaba udashaka kwemera yuko yishwe kandi ubizi neza ko yishwe nawe aho kuko nimba umuntu yarapfuye kubera gukingira abatutsi urumva nabo yazize ubututsi sivyo urumva none yazize iki bamuhoye iki bamuhoye kubera yuko akingira abatutsi udashaka yuko yibukwa ntiwumva yuko ahubwo wewe ari wewe ufise ingenga bitekerezo mbi cyane ya genocide mbi cyane kuba umuntu yaragize neza mugabe neza yibuka budashaka yuko yibukwa kubera yuko atari mu bwoko bw'iwawe iyo singenga bitekerezo none ngenga bitekerezo kabisa inahambaye gose ya reka twinje mu kiganiro nyezina tunagenda twibutsa ko abantu amazi ya Story Water na Story Tangawizi byose birahari mu mabutike urashaka kugenda ukabisangayo mukabandanya mumererwa neza mwihereza ibintu bimeze neza cyane Abdul kibazo cyambere rero mwene wacu M23 irikiratakaza ubuce bwinshi yari yarigaruriye mu gihugu kibanyi ca Kongo aho bavuga ko Wazalendo FARDC iri kumwe n'ingabo z'u Burundi ziriko zisonga zigenda Bukavu na Goma vuba bashobora naho kuhigarurira iki kintu ukicumva wacakiriye gute sha harajwe sinda kubesha jewe rero mboje navyakiriye neza cyane ariko kandi jewe ku ruhande rw'iwanje nambonyemo nakandi kabazo ndaza kukakubwira unyibutse jewe ubwa mbere hoho ndashima cyane kubona abanyekongo bafise ishaka ryo kwigwanira no kugwana ku gihugu cabo kandi ku by'ukuri tunabatera intege tubari inyuma na cyane yuko n'igihugu cacu c'u Burundi gifiseyo ingabo zo gufasha kugarukana amahoro muri ico gihugu kubera yuko u Burundi na Kongo bifitaniye amasezerano yo gutabarana mu by'igisirikare rero ivyo onye jewe novuga yuko ico leta yanje ishigikiye ntaco tumananje ntabishigikira uko leta n'umuvyeyi kandi umuvyeyi n'umwana ni sawa cyane rero jewe novuga yuko M23 irikiratakaza
bivanye nuko M23 ubwa mbere hoho ngira wabyumvise yuko barashonje nta rasiyo bariko bararonka kandi rero burya urugamba naho ufise ibigwanisho bingana gute ariko udafise inguvu mu mubiri utegerezwa gukubitwa kuko inkoho nyinshi ziraswa n'inguvu kurasa bisaba inguvu rero barashonje nta rasiyo bafise nibaza yuko urabona yuko ijya ntambara iriko irabananira hose yatanguye kubananira muri diplomasi ubu nta muntu numwe ariko arabumviriza ubu rero urabona yuko hagiyeho inguvu nazo ntibafise ibyo bafungura bakubiswe namye ndaba makuru nshimire yuko burya abantu bakangutse cyane unye urabona ko n'abanyekongo urugamba ruriko rubera muri Kongo ururaba ikibiriraho arakarubigeze kumbwira ngo umugabo ngura mwirukangana mugihe kireki ukamumara ubwoba wirukankana umugabo akari kera ukamumara ubwoba abanyekongo baheze ubwoba bariko baragwana ku gihugu cyabo noneho igitangaje mu myaka iheze amakuru y'ibibera Kongo abantu benshi bayaronka ku mbuga ngurukana bumenyi zo mu Rwanda ubu rero muri Kongo abanyekongo bayashirako ikibiriraho bakakwereka imiji n'imiji ukuntu bagenda barayifata cyane jewe rero ndabishima abanyekongo bariko baratera imbere tubari inyuma Imana ibafashe barokore igihugu cabo ariko kandi jewe kuri ico kintu hari ikintu nogira ko mvuga M23 hari ikintu twaraye tubonye iriko irakoresha abana mu ngwano abana bato cyane rero nosaba abantu bashikira abantu bitwa wazarendo babasabe abo bana baze barabafata baberekane amakungu amenye ko M23 n'u Rwanda bariko barakoresha abana mu ngwano ego ivyo bintu kabisa bimenyekana hama rero jewe ndashima uko wazarendo FRDC n'igisoda c'u Burundi bariko barabyifatamo urabona yuko bariko bamaze gufata muri aka kanya tuvugana bari bamaze gufata imiji 12 yegeranye neza na Bukavu ubona yuko hasigaye nk'ibirometero nka bingahe muri uyu mwanya ibintu kuko intambara yo muri Kongo iranyaruka umengo nka connection yo muri Etazini nk'ubu hari igihe wosanga bamaze gushika Bukavu turiko turabona ibinyamakuru byo mu Rwanda baskovya bande bemera ko M23 kirakubitwa kino kintu erega urumva ukuntu ibintu bimeze ntawe ugiturira inzu ngo ahishe umwotsi ntibigikunda kubera yuko amakuru oya ubu ntibazoreka kuvyemanga kubera amakuru arasirikira ntabwo amakuru akirondererwa iwabo ahubwo mu minsi iza je ikintu ngenda ndabona burya abantu benshi bari bafise gutora amakuru kuri izi mbuga ngurukana bumenyi zo mu Rwanda mu minsi iza bazotangira kwanifrowinga ajya ama TV bagende muri Kongo baze no mu Burundi ahantu baronka amakuru y'ikibiriraho je ndabona yuko ariko bizogenda kabisa ego none Abdul M23 gatsinda izoja gatsindwa burundu iraja mu Rwanda iraja hehe erega none wewe ejo bundi ntiwamye wumva amakuru yuko yukuntu ntuzenyi ujya muhungu wa Museveni avuga ngo bamubujije ngo gufata Kisangani hanyuma urumva M23 isubira mu Rwanda isubire no mu Buganda kuko ubu unye ntibikiribanga none wumvise nk'umuhungu wa Museveni avuga yuko ashaka bamubujije gufata Kisangani yashaka kuyifata ntubona yuko ucubona ivyo ari byo
ejo bundi twarababwiye umuntu yadekaraye ikiroberi cyo kurwanya leta ya Kongo ahagaze mu Buganda, Thomas Rubanga. Ucubona ivyo ari byo. Rero M23 nibakubitwa bazosubira iwabo mu Rwanda. Ahubwo ikibazo gica kihaba, sinzi yuko wabonye muri ibi bintu. Kandi jewe namye ndabivuga impanura abanyamurenge bareke kwivanga mu ntambara ya M23. Uriko urumviriza ama TV online yo muri Kongo, urumva yuko abanyekongo bababajwe no kuba mengo bariko bagwana n'umuntu yitwa Umututsi n'abavandimwe. Urabyumva, umuntu yitwa Umututsi n'umunyarwanda. Rero urabona yuko ibintu M23 iri kirakora rimwe na rimwe n'u Rwanda intego gwari rufise umengira kiragenda ibayo. Urabona yuko abanyamurenge bariko barabateranya n'abanyekongo n'ubwoko bw'abanyekongo kandi bari bamwe. Iki kintu usubire mpanura abanyamurenge bafatanye n'abanyekongo bagenzi babo kugwanya M23 kugwanya abo banyarwanda. Kuko urabona yuko abanyekongo bashavuye kandi ndakubwiza ukuri sindakubesha. Bashavuye kabisa. Bashavuye kandi kijya gihugu ntibarota bagiheba kuko ubu urabona yuko nabo batanguye kwijukira gutanga imisada bagafasha bajya Wazarendo kugira bakubita umwansi wabo. Bamaze gutahura yuko u Rwanda ari umwansi wabo. Urabyumva? Bamaze kuja hamwe mu bisanzwe. Bamaze kuja hamwe. Misi ya mbere twabona harimo abagambanyi muri bo. Ariko ubu unye bamaze kuja hamwe. Urabona yuko ari kibazo kandi urabona yuko baca bagira inguvu. Rero umunsi umwe ahubwo je namangira ubwoba yuko umunsi umwe bazokwisanga mu Rwanda. Haraka video rega nabonye bariko bavuga ati ni gutaga gahugu gatonya. Kashobora kutumobiriza twebwe igihugu kinini. Cyo kintu bababaye urabona ko birabababaza n'ibibazo mw'ibi bintu. Ahubwo abanyarwanda bagiye kugira ingorane, bacunge neza, bagiye kugira ingorane gose. Urabona abuduri abakongomani ishavurika ubwoba bukabavamwo bugahera bakaja hamwe. Baraka abanyagogo mu Rwanda bashobora kubihomberamo nabonye. None Kongo ifise abene gihugu bashika miliyoni 150. U Rwanda ntirurashikana ni miliyoni 15. None basi naho abanyagihugu bonyene bovuga ati turagiye n'amaguru. U Rwanda rurafise amasase yorasa abantu miliyoni 150. Urumva ikibazo cari muri Kongo nuko abanyekongo bamye bafise ubwoba. Kandi ubwoba bwabo nibwo bwabateje abanyarwanda. Umunsi bo buhera ni kimwe nakubwira ati wirukankana umugabo akarikeruka mu mara ubwoba. Urabona ko baheze ubwoba burya abanyarwanda baragowe kabisa. Mugabo jewe vraiment jewe Wazarendo ndabashigikiye bagwane ku gihugu cabo. Bagwane ku gihugu cabo kabisa. Ariko ntibazogende mu Rwanda guhohotera. Riga hari umunyagihugu mu Rwanda atabishigikiye. Kujabuka imipaka jewe sindavyemera. Naho u Rwanda gwajabutse imipaka nagwo mugabo twibaza ko Wazarendo batokora nk'ivyo Rwanda gwakoze. Je niko ndabibona. Hama kandi nka jewe nobahanura yuko batofata yuko mengo abanyamurenge nibo bazanye ivyo bintu barahenzwe. Harimwe abanyamurenge bakeyi bahenzwe, hariho abanyamurenge bashigikiye leta yabo, ariko hanininya n'uruhara rwa FPR iri ku butegetsi mu Rwanda. Wanashaka se uruhara rw'abanyarwanda bose n'uruhara rwa FPR. FPR niyo ikora bijya bintu kubera inda yayinaniye bashaka kwigwiza kw'imitungo yose. Ego intumwa ya Donald Trump muri Afrika, Masade Bulos menga niko yitwa, yaravuze ijambo rikomeye cyane ryari aho yashoye kurivugira mu Rwanda muri ambassade y'abanyamerika mu Rwanda. Sinzi rya jambo ko aribonye. Aribonye. Rya jambo ndakeneye ngo risangize abantu bose badukurikirana ngaha wongere nandise sangure. Ukijyumva hacyo ubivuga ko. Reka mbanze ndabe. Jambo nkijyumva nagize ubwoba ndatitirira mubiri wose. Nimba wabiravye neza. Uyu mujama nambari we Masad Bulos atandukanye na wa umutipe wundi yahaheruka.
umwe bajana bakaja kwereka ngo inzahabu ibiki cyitwa gute kijya kijama sinibuka izina ryacu ngira riratera n'umukoshi urumva uyu mujama rero nimba wabiravye neza uyu mujama yaravuye muri Kongo araja mu Buganda muri Kenya araja no mu Rwanda mugabo kubera iki bimenyesha makuru byo mu Rwanda bitamuvuze cyane nkuko byavuze byashano riherukayo c'est rero novuga yuko uyu mutipe ibintu yavuze nibaza yuko bitanezereye abanyarwanda ariko reka tubanze turabe iri jambo yavuze hanyuma abantu bumvirize batubwire ni yihe mpamvu ituma abanyarwanda batararyakiriye neza ijambo yavuze kwanza kubera iki babonanye na Kagame uko bisanzwe abashitsi nk'abajya baje umushitsi nk'ujya aje akenshi na kenshi nibyo yavuga hari gihe abishikiriza abamenyesha makuru akiri kuri village urugwiro canye hajya kuri pari hajya Kagame yakirira abakuru kubera iki uyu mujama yaciye yahavuye akaja kubivugira muri ambassade ni nkuko yoba yaravuye mu Rwanda akaja kubivugira muri Amerika kabisa urabibona nibaza yuko ijambo yari kuvuga kubera nibaza yuko burya abashitsi baje mu gihugu umengo n'ijambo baza kuvuga presidence irabanza ikarira presidence y'u Rwanda yoba yarariravye kabona harimo ibitayinejeje ikanka yuko barivugira hajya sinzi reka turabe iryo jambo kwanza ubuzamwe ibintu byinshi cyane Masad Bulos ati jewe na President Kagame twayaze ibijanye no gukorana n'imikoranire canke partnership kwa umutekano w'akarere n'iterambere ry'ubutunzi muri uru rugendo nagiriwe amahigwe yo kuganira na Kisekedi na Perezida Ruto na Museveni naboneye akanya ko kuganira ikintu c'amahoro kwari ingenzi mu karere ubutavogerwa umutekano bwa buri gihugu muri aka karere kwari ingenzi kabisa ubutavogerwa aho honyene kwanza ucubona yuko nimba ari ubutavogerwa bwa buri gihugu ucubona impamvu ibi bintu bitariko ijambo ryiwe ritariko canke ukuza kwiwe mu Rwanda bitariko biravugwa cyane kubera yuko ubutavogerwa none yabivugiye iki ninde yavogereye uwundi Rwanda rwavugiriye ko abantu bace babona impamvu urugendo rw'uyu mujama mu Rwanda rutagizene rutakiriwe neza nta n'ababivuga ko barapindamisha bagasubira bagapindama arasubira aravuga ati nagiye kuvuga bamwagirije ko nawe afise ingenga bitekerezo ya genocide cyo kintu namubonye ko bamuvuze hari amakampani menshi y'abanyamerika yashoye imitahe mu Rwanda kubera ko u Rwanda rufise vision mu iterambere ry'ubutunzi kandi abanyagihugu b'u Rwanda bariteguye gukorana natwe muri iryo terambere ni ibintu byiza cyane niyo mpamvu turiko turondera amahoro muri Kongo atinganira na Perezida Kagame yanyemereye ko iyi ntumbero cyane ikicerekezo c'amahoro yanyemereye iyi viziyo y'amahoro ndashobora kwemeza yuko Amerika ifise ubugombe kugira dushireho iherezo ry'iyi ntambara kabisa
ndashobora kwemeza ko yuko Amerika ifise ubugombe canke ubushake kugira ngo dushireko iherezo kuri iyi ntambara. Ibi rero bizatuma ibihugu bisekiriza imipaka yabo. Bizotuma ibihugu bisekiriza imipaka. Ndashobora kwemeza yuko Amerika ifise ubugombe kugira dushireho iherezo ry'iyi ntambara, kandi ibi bizotuma ibihugu bisekiriza imipaka yabyo. Mubyo jambo none kumengo umupaka w'u Rwanda ugarukira za Bukavu hose. Ayo ntaco reka ibi bifise inyungu gose, kandi turishimiye kuba twabiganiriye n'abafatanyabikorwa bacu aribo abo nyene yavuze haruguru. ahasigaye bose turahangayikishijwe no kubona amahoro mu karere kubera Trump n'umuntu w'amahoro. Twarabibonye biba nkaho ari maji akimara gutogwa, haciye hajako CCRF canke amasezerano y'amahoro hagati ya Israeli na Libani muri Gaza. Ni CCRF zirashikayo, mbere n'imfungwa zirafungurwa. Murabona ingene biriko biragenda hagati y'Uburusiya na Ukraine. Hagati y'Uburusiya na Ukraine. Niyo mpamvu naje ndi ngaha kubera ko Perezida Donald Trump akeneye amahoro. Izi ntambara akeneye ko zihera vuba na bwangu, fast. Vuba na bwangu. Vuba na bwangu zihere. Zihere. Kuko abantu bamaze kubabara bihagije. Iyi ntambara yanyu irabarambiye, hageze irarambiranye, hageze ko ihagarara. Wumvirije rero iri jambo ry'uyu muvukanyi w'abazungu, ubona yuko kabisa ibi bintu jewe nari niyumviriye impamvu imbuga ngurukana bumenyi z'abanyarwanda zitashizeho iri jambo ry'uyu mujama canke ngo babikore ko ibiganiro byinshi. Uyu mujama ameze nk'umuntu yobaje kubakura amata ku munwa. Kuko urumva yuko Donald Trump uko yabikoze muri hagati ya ntuzenye ya Israeli na Libani, uko byagenze hagati y'Uburusiya na Ukraine, ashaka ko ariko bimera no mu Rwanda na Kongo. Buri muntu amenye ukuntu ajera umupaka wiwe apana kwinjira mu bihugu by'abandi. Rero jewe novuga yuko ebana ibi bintu ni vyiza gose. Imana ishimwe kabisa. Ngira byotuma Kongo ironka amahoro, agahengwe gatoyi. Naho tubona imikenyuro iriko irahinduka. Ngira wabonye Kabila. Kabila nawe ndaza kuza kuhagera. Kabila nawe agomba agaruke. Kabila vuga kandi kazoshikira Igoma. Ariko Kongo nayo yaragowe gabasha. Jewe hari igihe niyumvira nk'abanone Kongo yacumuye iki kumana by'ukuri. Ibi bintu birambabaza. Ujya mujama yaramaze umenga imyaka 2 ataba muri Kongo. Yaravuye ku butegetsi. Baravuga ko ari master plan nawe nyene w'intambara.
none jewe rimwe na rimwe ejo namye ndaba utuvideo tw'abasore tw'insoresore ziriko ziramanura amafoto ya Kisekedi ziya kubita hasi mu mabarabara ngo biteguye ngo kwakira Kabila. Ndiyumvira mbebasha aba bantu n'abanyekongo canke n'abanyarwanda niba barabanyekongo ubwo barafise ubwenge buharura neza. President Kabila imyaka yose yabaye ku butegetsi si imyaka 18 amahoro bigeze baronka nayahe none ubu niho mu myaka 18 yose yatwaye ubu niho aje kugarukana amahoro muri Kongo. Banya abantu je nibaza yuko bijya bintu ngira n'abanyarwanda bajya oya je strategy kuko ntibyumvikana none Kabila yatwaye imyaka 18 nta mahoro bigeze baronka kuri Kabila niho haje CNDP niho haje RCD niho haje M23 ya mbere ya kabiri umengo ubu iyi se ya gatatu bujya canke ni ya kabiri ngira ni kandi bavuga ko ari wari nyuma yayo none ubu yo bagarutse gukora iki. Jewe rero mbona yuko umengo ni kibazo gihambaye gose kweri. Ariko ico novuga naho bariko barahaguruka reka dushime yuko abanyekongo nabo bahagurutse. Kandi turabashigikiye. Bigwaneho bagwane ku gihugu cabo abo bagesera baza babuza umutekano barababuza gusinzira bababuza gukora iterambere ryabo babatabire babakore mu gihugu cabo iyo mihimbiri. Nibyo navuga. Yego reka tugushimire bwana Abdul. Murakoze cyane nanje ndabashimiye kandi shimira n'abariko baraturaba. Yego Imana ibandanye bazigama kandi bahagutera imbere babandanye batera imbere kabisa. Dushime namwe bwe mwese mwako muradukurikirana mubane mugira subscribe, like, share, comment kugira ngo ibintu bigende neza cyane. My name is Ziram Promoter behind the camera. Turabakunda cyane. Ciao ciao.